Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bavukanye mwese muri Kristo Yesu. Dushimiye Imana Data wa twese wo mu ijuru ko turi bazima duhumeka impemu z'abariho. Imana yaratugwaniriye, Imana yaradutabaye, kandi si rimwe si kabiri si 10 si igihumbi, ariko n'ibihumbi tutoshobora guharura, ibihumbi n'ibihumbagiza. Imana ishimwe cyane, twagiye tubona ukugira neza kw'Imana. Kaze rero mu kiganiro Saveur Divine, mukaba muri kumwe uno munsi na jewe Nsengiyumva Samuel. Tukaba tugiye kuraba ijambo ry'Imana duhagaze ko muri ino ndwi dusanga mu ikete Pawulo yandikiye Abifilipi igice ca 3, duhagarare ku murongo wa 14, ariko mu mpangaze mpere ku murongo wa 13. Haravuga ngo bene data, jewe ku bwanjye sinibwira yuko maze kugifata, ariko ico nkora ni iki kimwe gusa, nibagira ibiri nyuma ngashishikara ibiri imbere. 14. Ndakovya gushika aho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Imana idufashe cyane. Tuvuga n'ijambo ngo duharanire kuzohabwa impera n'Imana. Duharanire kuzohabwa impera n'Imana. Uravye irikete Pawulo yajyandikiye Abifilipi mu gihe yari mu ngoyi, yari mu munyororo, yari mwibohero, yarapfunzwe. Ntiyari mwibohero yagirizwa kuba umusuma canke umujura, tubakoresha ikinyarwanda. Ntiyazira ibyaha yakoze, ariko yazira ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana, kwagura ubwami bw'Imana. Yandikira Abifilipi rero ari mu ngoyi, ari mu mibabaro y'umunyororo, ariko yaranezerewe, yari karabashimira ku byo bari bamufashishije, ku byo bari bamurungikiye. Imana ishimwe cyane. Ariko nubwo yari mu munyororo, nubwo yari aboshwe, haleluya, iby'Imana yari yamubikije, iby'Imana yari yamushizemo ntibyari biboshwe, byovyo byari idegembya. Icyo Imana yamubitsemo cari kizima, carakora, caravuga. Yari afise umuhamagaro wo kwamamaza ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Bene data, uri kuraraba rino jambo ingene yaryanditse Pawulo, biraboneka yuko yigiye kuri bajya bagira amahiganwa, barafise uko bitegura, kandi mu buryo bwo kwitegura hariho ibyo baheba, hariho ibyo bareka, kubera bizobabuza gushika mu mahiganwa, kubera bizobabuza kuzoronka impera canke ibihembo. Imana idufashe cyane. Abakristo turafise ibyo tugomba guheba, ibyo dusiga inyuma tukabyibagira, nubwo byagaragara kera bidusosera, nubwo byagaragara umenga biraryoshe, turabyibagira bigahinduka umururazi, bikaba ubuhombe, tukabifata nk'ibyapfuye, tugafata yuko bitagira akamaro canke umumaro. Kubera iki? Twarakiriye Yesu, kandi uwo Yesu twakiriye hari ahaturindiriye, kandi ahaturindiriye bene data, reka ndakubwira impera
z'abanesheje, ingororano z'abihanganye, z'abakoreye Imana zirahari. Hariho impera rero abana b'Imana bazohabwa. Ugiye kuraba Bibiliya y'ikinyarwanda, nagerageje kuyisoma Bibiliya y'ijambo ry'Imana, havuga ngo ndaharanira kugera aho dutanguranwa ngo negukane igihembo Imana ifitiye mu ijuru mbikesha Kristo Yesu, ari nabyo yampamagariye. Urabona hari igihembo Imana izoha abanesheje, abashitse mu bwami bw'Imana. Aba bakora amahiganwa, bagira amahiganwa, baba baraba impera canke igihembo bazohabwa nibashika hahandi bagomba kugera, aho amahiganwa bayasozerera. Imana ishimwe cyane. Abakristo natwe turafise aho tugomba kugera, kandi twebwe turafise uwo turaba, uwo twisunze ni Kristo Yesu. Abaheburayo 12 nsoma imirongo 2 ya mbere mpereye ku wa mbere n'uwa kabiri. Nuko natwe ko dukikijwe n'amasinzi y'ibyabona angana gutyo, tweyambura ibituremera byose n'icyaha gikunda kutwizingira kuvuba, dusiganirwe ivyo twashizwe imbere twihanganye. Umurongo wa kabiri rero, dutumbereye Yesu wenyine, niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Reka tugeze ngaha, dutumbera Yesu wenyine gusa. Point d'arrivée yacu, aho tugomba gushika, duhanze amaso Yesu. Uwo nitwamushikira hariho impera tuzoronka, hari igihembo nk'uko Bibiliya y'ikinyarwanda yabivuze, hari igihembo tuzokwegukana. Hariho ibyo tugomba guheba, Imana ishimwe cyane. Hari uko tugomba kwifata, Imana ishimwe cyane. Hari uko tugomba gukora, uko dukorana kose ukundi no kurondera ubugombe bw'Imana, no gukorana n'Imana, no gukora iby'Imana iduhamagarira gukora. Imana ishimwe cyane. Rero Pawulo ugiye kumuraba yarabiye kuri bajya abantu bagira amahiganwa. Yandikira abikorinto ikete rya mbere ku murongo wa 24 haravuga ngo ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko uwuhabwa impera akaba umwe. Namwe mube ariko mwiruka kugira ngo muronke impera. Bene data, reka ndakubwira, abihanganye, abanesheje barafise impera bazohabwa n'Imana. Hariho ibihembo bazohabwa n'Imana. Reka ndaguhe kano karorero k'agakuru nasomye mu mahiganwa yabereye mu gihugu ca Mexique mu mwaka wa 1968, bimwe bita les Jeux Olympiques. Hariho umunonotsi wo muri Tanzania yayitavye, yitwa John Steven Akwari. Yagiye muri ayo mahiganwa, maze amaze kuyatangura afatwa na bimwe twita imbwa mu kinyarwanda, sinzi ko ariko bayivuga recrampe. Hanyuma aragwa, aguye arakomereka ku ivi no ku rutugu. Baza kumuvura, bamushirirako amapansuma, ivi bararitekera. Haleluya. Reka ndakubwira ino nkuru ikwigishe mwene data. Hariho abandi batakomeretse, byari ibirometero 42 biruka. Hariho abashika 16 bavuye mu mahiganwa kubwo kunanirwa, ariko John Steven arabandanya amahiganwa. Amahiganwa yamaze kurangira, haheze isaha, bawumva ambulance ijiri kirasemerera ikura abantu mu nzira. Hari umuntu akiri mu mahiganwa, hamwe yinjiye muri stade. Ku muryango wa stade hari umuryango wari kumwe n'umwana w'imyaka 9. Uwo mwana w'imyaka 9 aravuga ati, uwo muntu ninakura nzoja kumuraba mu gihugu ciwabo. Bamukomera amashi. Uwo munonotsi akomeza gucumbagira, arihangana, arabandanya, arashika kuri wa murongo yagomba gushikako. Nubwo atagashimwe yatahana, ntako yarakirondera, ariko yarakirondera agateka kiwe. Maze bamenyesha makuru baramubaza igituma atavuye mu mahiganwa. Arababwira ati, igihugu canje nticandungitse ku birometero nk'ibi ngo nze gutangura amahiganwa ntayasozera, ariko igihugu canje carandungitse nze mu mahiganwa kandi ndayasozere. Baramukomeye amashi cyane, baramushimiye, yubatse izina ryiza cyane. Reka ndakubwire mwene data, ushobora kuba ufite ibyagukomerekeje nawe, ntuve mu mahiganwa.
ntuve mu rugendo urimwo. Yesu hariho impera akubikiye, hariho ibihembo bikurindiriye mu bwami bw'Imana. Hari abantu baba mu bukene bakava mu buntu bw'Imana bakaja mu byaha kugira ngo bashobore kuva muri ubwo bukene barimo. Harimwo abaremerwa n'amadeni bakabona ayo madeni ababanye umurengera bakaja mu byaha kugira ngo bashobore kwishura ayo madeni. Reka ndakubwire, warakomeretse urananiwe, komeza wihangane. Reka ndakubwire, ingororano z'abihanganye, impera y'abanesheje, impera y'abashitse irahari mu bwami bw'Imana. Intambara zose ucamo, reka ndakubwire, komeza wihangane. Yesu umusaraba ntiwamuteye isoni, yarawikoreye, yarawunezererewe, yarihanganye. Uwo niwe cyitegererezo cacu, niwe karorero kacu. Reka ndakubwire mwene data, mu gihe unesheje, mu gihe wihanganye, ibyo ucamwo bikugerageza, imitego yose uba uriko uracamwo, ibiza bikwitambika imbere, intambara Satani aguteza, mu gihe unesheje wewe ufasha abandi, urabakomeza bagatangura urugendo, bakagenda bakarurangiza. Reka ndakubwire mwene data, komeza wihangane, nusenga Imana, Yesu akubere umutabazi, Yesu agucire inzira. Ndakubwira ngo duharanire kuzohabwa impera mu bwami bw'Imana. Shalom shalom.